nk'umurongozi wa BKM mbega byageze gute mu myiteguro yanyu bivanye n'ingano yuko biragenda uko mwari mubyiteze niko muriko murabibona cyangwa ushaka kutubwira amajambo make? Imyiteguro byagenze neza cyane nubwo bigoye kuko twagize twagiye mu Rutana tuja mu Cibitoke cya Rugombo, ubu rero twabirangirije i Bujumbura aho BKM isanzwe iri siège yabo. Rero kubw'ivyo rero ntivyari vyoroshe muri zo ntara zibiri twaciyemwo. Rutana byagenze neza cyane, mu Cibitoke niho twari twiteze abantu mugabo ntibashije kuboneka, babonetse mu mwanya wa basket kuko igikorwa tugitangurana no gukina basket. Rero kubw'ivyo rero twagisozereye i Bujumbura, ntivyoroshe mugi Bujumbura kuko ni wacu ni muhira, bateza kutwitaba dufise abavukanyi abakunze ababanyi bateza kuza kutwitaba cyane, nico gituma i Bujumbura batwitavye ari benshi kandi turaryoye cyane n'ukuri. Biragoye cyane kuko byadusavye kwiyumvira cyane, byadusavye inguvu, byadusavye uburyo bwinshi, nubwo tudafise amapare baduparena mugabo BKM twagerageje guterateranya utwo dufise birakunda. Murakoze cyane kubw'igicapo mwari mufise, mbega niyo muriko murabona muvuma z'abantu n'abatumire babitavye bose nkuko mwari mwabatumiye? Nukuri abatumire bose bari batwitavye bose baje ku bwinshi, hama nuko twabibabwiye nabo twabwiye bose baje. Rero kubw'ivyo rero nukuri turaryoye cyane, eka nje nasanze ari ibintu by'igitangaza kuri jewe kuko sinaniteze abantu bangana uku, ariko nasanze bimpa izindi nguvu zinzo gukora edition ya kabiri. Nkuko sanzwe tubikora edition ya kabiri tuzoyikorera mu ntara ya Ngozi na Gitega, dusozera i Bujumbura nkuko nyine twabikoze uyu munsi. Murakoze cyane. Holy Mountain TV.